Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Turi kwa gatanu genekerezo rya 20 Myandagaro mwaka wa 2021. Mwiriwe nshuti namwe banywanyi ba FPA. Ingingo nkuru zigize aya makuru nizi zikurikira. Impinga iracari ndende kugira imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda isubire kuba myiza. Byashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane. Muri ano makuru twabibateguriye mu gisata cy'ubutunzi ngo naho ubushikiranganje bw'ubudandaji busigura ko igitoro gihari mu gihugu ariko kigatangwa nabi, abarangura ico gitoro hanze y'igihugu bo bavuga ko ahubwo ubwo bukene butegwa nyabuna n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro. Nayo mu mpunzi abarundi bahungiye mu ikambi y'Induta mu gihugu ca Tanzania barasahuwe utwabo n'abapolisi b'ico gihugu mu gasoko basanzwe bisumamwo aho muri iyo kambi. Muri ano makuru muraza kubikurikira. Nongere ndabaramutse ndabahe n'ikaze mukanya idonido ry'aya makuru. Aya makuru tuyahere mu gisata cha politike. Leta y'u Burundi ibandanya ivuga ko hari ivyo u Rwanda rutegerezwa gukora kugira imigenderanire isubire kuba myiza. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane, umushikiranganje wa mbere yavuze ko bakirindiriye ko ico gihugu kibaha abo bagiriza gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Kurikira Alain Guillaume Bunyoni n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi. Turazi ko u Rwanda rwagerageje guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu, kandi byagaragariye no twaza dufata, byagaragariye no mubaza bava mu Rwanda bakaza gutera igihugu cy'u Burundi, barigeze kuza barenga amajana, dufatamo abangana amajana 3 n'inkoho bari bafise. Twaraberetse amakungu, amaradiyo yatangiye yaza cyoza igihugu cy'u Burundi, yatangiye kuza guhiranja mu Rwanda n'ibindi bitari bike. Abari barubanje kudeta guhera kuri generale Godefroid Niyombare n'abandi bakorana bashikiye mu Rwanda bakirwa nk'abandi. Ivyo birazwi, ntaco bokora mu Rwanda ngo bavuge ngo twebwe abarundi ntitwokimenya kuko natwe dufise inshuti tuvuga ururimi rumwe. Ivyo rero ni ibintu bisanzwe bigaragara, ni imigenderanire yagenze nabi hagati y'ibihugu. Ni byiza rero yuko habaho ahubwo gusubiza mu ngiro biba byagenze nabi, ariko n'ubu ntibiragenda neza kuko n'ubu ibyo twasabye u Rwanda ntibabishitsa. Ubwo nibwabishitsa bizoheza bigende neza gusumba, ariko ntitwoheza ngo tuvuge ngo imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ngo imeze neza cyane, ahubwo no gukora kugira ngo ishobore kumera neza bivanye n'icyayitosekaje na cyane ko si gupfa kuvuga gusa ngo nigende neza, icyari cyatumye itosekara kitatorewe umuti. Alain Guillaume Bunyoni yavuze kandi ko ibijanye no gusubizanya inkozi z'ikibi hagati y'u Burundi n'u Rwanda bitatanguye ubu. Umushikiranganje wa mbere yasiguye ko vyamyeho ko hari gusa ibimenyekana n'ibindi bitamenyekana. Twongere tumukurikire. Ibintu byo gusubizanya inkozi z'ikibi vyamye biri kuva kera, nibyo twari muri crise 2015-2016. Inkozi z'ibibi zaba ziri mu Burundi twarazisubije abanyarwanda baraduhaye abantu, abandi barabatwima bivanye n'ingene nabo gabona ivyabo paraporo y'u Burundi. Kuba twima rero batugiye nabi, naco bituma twagumye twensista tuvuga tuti ni mu baduhereze, baraduhaye igice gitoya. Bafise abandi benshi bakiryamye ko canke bakinyegeje, birasaba ko nabo nyene babazana kuko natwe tuba dufise abantu babo tuba twarabahaye. Niba mwarabonye buramatari wo mu Kayanza asubiza inka, ivyo ni ibintu bitoyi mwayibonye kubera yatwaye kamera. Yero twara kamera, hari ibindi byinshi biba atakamera mutari kwirirwa muragira ko na commentaire, ariko yagize neza. None abene igihugu barundi bugenda kuri inka mu Rwanda bakaza bakabaga bakarya, abantu hari ubutegetsi n'uburongozi, nivyumvikana ko barukorera nabi. Iyo ejo bahije kuba mu Rwanda baca baza kwiba kwa buramatari naho baba bari ko baririra kwisuma.
ivyo rero ni ibintu bisanzwe bikorwa kandi bibwirizwa gukorwa si ukuvuga ngo bariya abantu basubije ngo ni ukubera ngo bamwe bandi bari batanzwe bari muri MCV muri ca gisata c'akarere kijejwe kurabira hamwe ivy'umutekano mu gisata ca gisirikare rusange n'igihugu 11 nta naho bihuriye kuko babahaye kubera bari babonekanye muri uwo mwanya cyangwa ko bari babitse cyangwa ari nk'abari barabitse ngo mubafashe kwingwati eka. Kuri uno wa gatanu hari abarundi babiri bashikirijwe Uburundi. U Rwanda ruvuga ko babatanze kuko babagize kwa makenga mu gihe babafatanye amafaranga menshi biketse ko boba bahungiye mu Rwanda bahejeje gukora ivyaha mu Burundi. Mukanya ibivugwa mu gisata c'intwari bereye. Abakozi bishirahamwe ryo gutumatumanako Onatel bishuza leta agahembo k'imiliyoni zirenga 820 z'amafaranga y'amarundi y'imishahara y'amezi 4 baheraniwe. Muri kino gihe abo bakozi bakaba bavuga ko bari mu ngorane zidasanzwe zijanye n'ubuzima bwa misi yose. Ni inkuru twateguriwe na Emmanuel Niyungeko. Inyuma y'amezi yaba 4 bamaze bataronswa agashahara kabo, abakozi bishirahamwe rya leta rijejwe gutumatumanako Onatel bamenyesha ko babayeho nabi cane mu gihe abatari bake atahandi baziga uburaro n'uburamuko atari kuri ako gahembo bahora baronka buri kwezi. Abaganiriye na RPA ariko batashimye ko tubafata amajwi, bavuga ko bagiye barafata amadeni mu mabanki atandukanye kugira ngo bashobore kuriha amazu bapanze, gufungura, kuriha amashure y'abana n'ibindi. Nayo ku kijanye no kwiyunguruza nkuko babandana babitwiganira, abenshi ngo bazinduka kajoro bagaheza bakagenda ku kazi n'amaguru. Bamwe muri abo bakozi ngo birirwa barashwana na bene amazu, aho mbere hari abamaze no kugabishwa ko umwanya n'umwanya bashobora gusohorwa mu mazu bari bapanze kubera ico gihe giheze batariha. Abo bakozi ba Onatel muri kino gihe ntibagira ayo bacira n'ayo bamira, bakibaza rero iyo bagiye gushira imiryango yabo. Abakozi ba Onatel bose hamwe bangana n'420 bakaba baheraniwe imishahara ingana n'imiliyoni 824 yo kuva mu kwezi kwa Rusama gushika mu mpera z'uku kwezi kwa Myandagaro. Prime Samutoto haserukira abakozi mu rwego mpanuzwa jambo gwishira hamwe Onatel ico bita Conseil d'entreprise mu rurimi rw'ikinyamazuru, aravuga kandi ko hari amahera ya mituweli na INSS abakozi bagiye barakatwa ku mishahara ariko akaba atashitse iyo yategerezwa kuja. Ivyo Prime Samutoto yabishikirije ku munsi w'Imana uheze igihe yari mutumire mu kiganiro ku nama gica kuri radio Isanganiro. Uno musi kuva kwa gatanu kwa gatandatu kwindwi ntaurabona n'ukoroka tondo dahembwa ntibatuvuza baraheranye nk'imiliyoni 700 mituweli ntibadukotiza muri INSS baraheranye nk'imiliyoni 135 n'amarufa turimo kuva 2015 umuti tuziga kwa leta iyo nyene mutahe idafasha ingingo yihuta nayizoheze hahombera yajya nahombe. Abo bakozi ba Onatel bakaba basaba leta kubaronsa agahembo bakoreye mu maguru masha na yahandi ngo bagiye kugwa mu bana. Uruganda rwa RPA twagerageje kurondera Priva Kabeba umuyobozi mukuru w'ishiramwe Onatel ariko telefone yiwe ntiyarengana. Emmanuel Niyunge ko urakenuye tukiri muri ico gisata nyene c'intwari bereye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uwa kane ahejeje gushikiriza ivyaranguwe n'ubushikiranganje arongoye mu kiringo c'umwaka. Umushikiranganje wa mbere yasabye abo bakozi ba Onatel gukora cyane kugira bashobore kwihemba baronke n'amahera binjiza mu kigega ca leta. Ngo leta ntishobora kwemera gutakaza ayandi mahera kubera Onatel. Dukurikire Alain Guillaume Bunyoni. Onatel leta yayihaye umutahe w'imiliyardi 2 haraheze imyaka irenga 33-40 yari amafaranga menshi ico gihe. Barayigira bati genda mukore mucuruze munguke hanyuma mwihembe yindi nyungireze ko muzane muri leta. Baragenda barakora barahomba leta irabaha amahera, barasubira barakora bararya byose baramara, leta irabongera ayanyuma yabongeye zari kande miliyoni. Numva ni miliyari hafi 70 z'amafaranga y'amarundi 60 n'ayandi bayabaha haki imyaka 2 batatu. Ubu inyuma y'imyaka 3 ayo mahera twatanguye kuza turayariha tuyarihe Onatel atakinga kimwe irakora n'ubu. None abo bantu jewe narababajije mwebwe mwashobora kuvuga ngo muri mu nzu itagira imiryango n'amadirisha mukambara mu gashaza naho uzanamwo imatera ya Dodoma ntibujyana imvura niyagwa ati iyo Onatel mubaye. Rero kubona hagera igihe
bagasubira bakibagira ngo bagire yegeregere ni ukuvuga yuko bariyibagiye mbega bari barindiriye ko arinda bahemba wowe wo ufata umukozi ukamuhereza amafaranga y'ibikoresho ukamuhana n'amafaranga y'agahembo hanyuma agashaka gusaba ngo mumuhembe leta yo bahemba bashaka ko leta ibahemba kubera ahubwo nibo babwirizwa kuzana inyungu muri leta turabakebuye rero nimba bibananiye kwitunganya leta izofata n'izindi ngingo zikenewe yisunze amategeko kugira ngo unatere ibeho mu mategeko canke ntibeho kirashobora no kutabaho igihugu cy'uburundi kikaba nayo gikora barya abakozi barashobora kuba batagikora muri onatere igihugu cy'uburundi kikaba nayo kibaho kuko uburyo bwo kugira ngo igihugu citunganirize ibijanye n'itumatumanako ni bwinshi bishobora gukoresha nibagende rero bumve ibyo barongozi babo bababwira bakore ibyo bahora bajamo bitajanye n'amategeko babihere bagwize umwimbu hanyuma bave mu ideni bavuye mu ideni bihembe bongere bazane n'inyungu ya leta yari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni tukiri muri ico gisata nyene c'intwari ibereye imyidogo ni myinshi mu bakozi b'ihinguriro Savonor ryo mu gisagara ca Bujumbura iyo myidogo yabo ikaba ifatiye ku busumbasumbane bw'imishahara burangwa muri iryo shirahamwe bamwe muri abo bakozi bamenyesha ko ivyo bikorwa na bamwe mu barongoye ibisata vy'ubuzi ariko baciye kubiri n'ingingo z'ubuyobozi bukuru bw'iryo shirahamwe Idonido na Elvis niyo mwungere uko kwidoga kurangwa mu bakozi bato mu ihinguriro Savonor benshi muri bo bavuga ko bafashwe nabi mu gihe abo bakorana na cyane cyane abarongoye ibisata bitandukanye badasiba kongerwa imishahara abo bakozi bato bamenyesha ko atakigera gihinduka kuri bo ibiheruka kuba ngo byababaje cyane nuko umuyobozi mukuru wa Savonor yatanze akarusho ku bakozi bose ariko ako karusho kagaherera mu bakozi bo hejuru gusa umwe muri bo arabitubwira ikintu cyabaye ejo bundi harasohotse inoti ivuga yuko azobaka akantu k'akarusho ku bakozi ngo ni ibintu by'ibihuha urumva yuko ni ikintu kiri cyabaye yesuze zimene urumva niwe umva amahera ku mahera akagaba akoze amahera rero icyo akora defo afisi acafata amahera azofata amahera akaza yongera aba chef de service kasanga rero wa mukozi mutoya ntashikiriwe kasanga bamwongeye intantiki abo bakozi babandanya bamenyesha ko mu gihe umwanya munini ari bo baroba cyane bitewe n'ivyo bakora ivyo bitabuza ko abo hejuru ari bo bashimirwa nabo bakandamijwe n'abadirecteur bakiha amatuwasa amadesa umuchef de service sanga sasa senkani umukozi mutonya baca bamwongera dini veni bidumva yuko aba akarenganyo kadasanzwe kandi abakozi batonya nibo bakora akazi karuhisha nibo bitanga iyo nyungu yose iva hose iva kuri wa mukozi mutonya ngasanga haciye hashimirwa le chef umushefu umva ndawukandamiza wa mukozi mutonya kandi ariwe yarodije aribo barakora amajoro amazamu y'iminsi yose nibo bacoka uretse ubwo busumbasumbane bw'imishahara abakozi bo muri Savonor bavuga kandi ko n'ikimenyane ciraye muri iryo shirahamwe kuko kenshi bama basanga bamwe barongewe abandi bari hahandi nyene ku mishahara yabo kugira babimenye kandi karacumu kamwana w'amahama nk'ubu nka wewe tudohenga amahera amwe kasha kuja kuri konti bagasanga bari barakudugije umushahara kewe ntibawundugije hama rero bamwe badugirijwe bavuga ati baratudugije imishahara babandi nabo bakuramwo bavuga ati tweko batatudugirije abakozi b'abanezero bato ntibigera baduga ya mugabo baravyumva yuko bongewe amafaranga ariko ntibigera bayabona ku mushahara isoko ryacu bamwishyirahamwe Savonor rimenyesha ko uwitwa Jerube atwara igisata c'abakozi bita Hosuse Zimene ari mu badomwa k'urutoke muri ubwo bubisha twarondeye utwara ihinguriro Savonor kugira agire ico ashikirije kuri iyo myidogo y'abakozi ariko twamukenye Elvis niyo mwungere urakenuye mu gisata c'ubutunzi naho bukene bw'amafaranga y'agaciro niyo ntandaro ahanini ituma igitoro gikena mu Burundi naho ubushikiranganje bujejwe ico gisata bwo busigura ko ingorane ihagaze kwitangwa nabi gico gitoro abarangura igitoro hanze y'igihugu bamenyesha ko nk'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu atagihari mu bubiko inkuru ya Eric Niyonzima
Haraheze iminsi itari mike hibonekeje ubukene bw'ibitoro vyo mu bwoko bwa essence na mazutu mu mihingo itandukanye y'Uburundi, naho ivyo bitoro bigize ngo biraboneka bimara umwanya urume rumara. Ivyama biriko bidogerwa n'abanyagihugu kuko akenshi ibikorwa vyabo bica bihungabana. Kuri ico kibazo gihanze abanyagihugu kuri uno wa gatatu, Leonidas Sindayigaya, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amazi meza, amasoko ntanganguvu hamwe n'ubutare n'agataka, yasiguye ko ubwo bukene bw'igitoro bwavuye ku tunenge twibonekeje mu gikorwa co gukwiragiza ico gitoro mu gihugu. Ubushikiranganji bwashaka gushikiriza ibikurikira: igitoro kiri mu bubiko, ikiri mu mayira cinjira mu gihugu, nikiri muri commande kirakwiye kurangura imirimo y'igihugu. Ubugira kabiri, ihungabana ryoba ryaragaragaye muri ino minsi iheze igitangwa ry'igitoro ryavuye hanini mu dutosi twabaye mu kugikwiragiza hagati mu gihugu. Naho umuvugizi w'ubwo bushikiranganji yashikirije ivyo bamwe mu bakora muri ico gisata co kurangura igitoro bagikora hanze y'igihugu barabibeshuza, bakavuga nyabona k'ingorane nyamukuru ituma ibitoro bitaboneka ari uko leta y'u Burundi ikenya amafaranga y'agaciro. Mu gihe bahora barangura igitoro incuro nka 4 mu kwezi, ubu barangura kabiri. Ivyo bigatuma barangura igitoro gike kitaheza ngo kimara iminsi myinshi. Uyu numwe mu bakora mu gisata co kurangura ibitoro hanze y'u Burundi. Tujya gituruzi biri mu kwezi usanga twabuze amadolari, n'ubu amazutu turafise Tanzania ariko amadolari ntayahari. Dushaka kugira ngo nta madolari ahari murindire tuzanye n'ibintu bidafashe bidashemeye. Hari ubukene bwinshi cyane rwose. Ngabo bo ntibagomba kuvugisha ukuri, barakenye nta bitoro bihari. Kubera ubwo bukene bw'ibitoro rero abakidandaza baraheza bakitwararika abakiriya babo nk'abo baba bafitaniye amasezerano yo kuriha ku kwezi. Umunyagihugu agura ku munsi ngo babonye kibakehanye baca babima ngo babikira abakiriya babo. Amasoko yacu mu badandaza igitoro amenyesha ko muri kino gihe essence batanguye kuyishikana mu gihugu, ariko amazutu yo aracakenye cyane. Eric Niyonzima urakenuye. Tukiri muri ico gisata nyene c'intwari bereye, ibikorwa vy'umugambwe CNDD-FDD bimaze imisi bibera muri komine ya Rugombo intara ya Cibitoke biranegurwa n'abanyagihugu bavuga ko amajambo ahavugirwa anyuranye n'ivyo babona ku rubuga. Abo banyagihugu bamenyesha ko abatunganya ivyo bikorwa babasigurira ko hariho itandukaniro hagati y'ubutegetsi buri mu Burundi kino gihe n'ubwahahora. Iyi nkuru tuyibaze Eloge Divin Remesha. Kuva mu ntango za kuno kwezi k'umunani aribonekeza amakoraniro atunganywa ku misi y'Imana n'indongozi za CNDD-FDD hamwe na bamwe mu bajeje intwaro mu ducimbiro tugize zone ya Rugombo, komine ya Rugombo, intara ya Cibitoke nk'uko bivugwa n'abanyagihugu. Ayo makoraniro afatwa nk'imyiyamamazo yo kwinjiza abanywanyi bashasha mu mugambwe CNDD-FDD, ahamagarirwamo abanyagihugu bose nk'uko bivugwa na rino soko ryacu. Bahera mu masekeri make acashyira mu mabarabara bararika yuko ari inama, ego bakavuga ko ari mugambwe CNDD, baratumiye umuntu wese aba mu ico gisagara yuko yoza kumviriza agaseke umushitsi aje bafunduriye. Rero ngo ubu batunganije inzego nshasha baragerageje gusigura yuko uwuzi wese ko yakoreye nabi umwenegihugu ntiyagarutse mu nzego, ati ubu ni bashasha baje gukorera neza abenegihugu ntibatinye kwinjira. Mu gihe muri iyo zone ya Rugombo havugwa imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD zibandanya zikizura mw'ijoro zifise n'ibigwanisho kandi zinambaye imyambaro y'igisirikare n'igipolisi, abanyagihugu baho bafata amajambo avugwa muri ayo makoraniro ya CNDD-FDD nk'ububeshi. Icadutangaje rero ni uko mu mvugo zabo hari huzuyemo ibintu by'ibinyoma, aho bavuga yuko abo baje guhindura ivyononekaye ku ntwaro ya Nkurunziza, ariko twebwe baratubona yuko ahubwo vyagiye vyongerekana atatandukaniro, kuko ku ntwaro ya mbere hari ibikorwa vyo gutanga ibigwanisho, hari ibikorwa vyo kunyuza abo batavuga rumwe na leta n'ibindi. Ubu naho ntitwokwiyobagiza yuko bibandanya hirya no hino nino mu ntara yacu. Uruganda rwa RPA twarondeye kandi OPC1 Kareme Bizoza buramatari w'intara ya Cibitoke cyo kimwe na Ndikuriyo Reveriano umunyamabanga wa CNDD-FDD, ariko ntitwabaronse. Eroge Divin Remesha urakenuye. Inyuma y'akaruhuko gato igisata c'amagara y'abantu. RPA Abakora mu gisata c'amagara y'abantu mu ntara ya Mwaro bararajwe ishinga n'abanyagihugu bo muri iyo ntara badakurikiza ingingo zo kwikingira no gukingira abandi ikiza ca COVID-19. Abatowe umugera wa corona bakarungikwa kugwarira muhira ngo babandanya bitemberera mu bandi banyagihugu. Inkuru ya Dani Claire iratwumva.
ikiza ca COVID-19 gitera ciyongera mu ntara ya Mwaro, ariko naho biruko amakuru dukura mu bari mu gisata c'ubuvuzi muri iyo ntara yemeza ko coba kitariko kigwanywa nk'uko vyategerezwa. Isoko ryacu rivuga ko ubu n'inzu yari yagenewe kwakira abatowe ico kiza yasambuwe. Ibitaro bikuru vy'intara birakibumba aho bari bateguye ikigo cyo gupimiramwo covid n'amahema yaramaze gusambuka barahevye umengo nta kihabera. Ivyo bikaba bidahumuriza abakorera mu gisata c'amagara y'abantu kuko abagwaye ico kiza baca barungikwa muhira aho badaheza ngo bakurikiranwe. Mugira muhira bamaze kumurika muhira akora uko ashatse nako atanga ipolisi ifa kimushunze aca iguma yitembera mu banyagihugu nta n'umwe agwariye mu bitaro genda kuko n'ikibanza nguriho ikibanza aho bapimiramwo n'umusambuka carasambuka. Abakorera mu gisata c'ubuvuzi bavuga ko kugira ico kiza gituzwe hotunganywa ikibanza cyo gushiramwo abafise uwo mugera kugira babandanye bakurikiranwa hakuja muhira kwanduza abandi. Ikindi basaba abajejwe amagara y'abantu nuko bogwiza inyigisho ku baganga mu bijanye no kurwanya ico kiza. Danikira hiratwumva tugukengurukire utuzu dutanu turangurirwamwo imirimo itandukanye bita kioske twarahiye kuri uyu wa kane kwibarabara rya mbere ryo muri quartier Nyamugari komine n'intara ya Gitega. Amakuru dukura muri ako gace avuga ko utwo tuzu twarimwo utuzu dukorerwamwo ibikoresho vyononekaye, utwo gufata amajwi hamwe n'inzu idandarizwamwo ivyuma vy'amapikipiki. Ayo makuru amenyesha kandi ko uyo muriro woba waturutse ku muyaga nkuba wabaye mwinshi mu kazu gakorerwamwo ibikorwa byo gufatanya ivyuma bita atelier de soudure. Abanyagihugu bahegereye bakavuga ko ivyahononekariye bifise agaciro k'imiliyoni zirenga 150 z'amafaranga y'amarundi. Tuvi Gitega dusimbire mu gihugu ca Tanzania mu bijanye impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania. Kuri uyu wa kane niboroherejwe n'abapolisi b'ico gihugu. Abari mu isoko barasahuwe utwabo, abari basohotse ikambi nabo kurondera udukwi barakubitwa barashaya. Eloge Kwizera. Ku kagoroba nk'igihe cy'isaha 11 kuri uyu wa kane mu ikambi ya Nduta bamwe mu mpunzi bariko bariyungunganya badandaza umwe wese iruhande y'umuhana wiwe. Ico gihe abapolisi baraje nk'abasuma batangura gutwara ibintu byose ntawe basigiye ikintu bakarira cyane amafaranga. Ahantu abarundi b'impunzi basanzwe bagira utuntu turigara bukebuke bamere nk'abadandaza nk'atudandaza duke rero abapolisi baraza bakagira ubusuma bw'amafaranga bakagundana ku mudandaza bakabiba bakoragira ibintu by'ubusuma. Ejo twarababaye cyane impunzi twarababaye gose ko natwibwa ku mugaragaro mu gihugu cyitwa ko gifite amategeko birababaje cyane. Imbere yaho gato abarundi bari biriwe kurondera inkwi hanze y'ikambi nabo nyene ntiborohewe bahuye n'abapolisi barabakubita barashaya. Abana abagore n'abagabo bose bakubitwa ikivunga. Inyuma y'inkambi gukubitwa kwicwa gutemagurwa ivyo ni nk'ibintu byabaye nk'umugenzo muri polisi ya Tanzania aho bita aba migration abapolisi bo mu nkambi inzego z'umutekano ngaha muri Tanzania abanamugambo kuri byarabaye nk'umugenzo kwama bica abarundi batemagura bagiye gusenya babatira imyampi. Ibintu bibabaje cyane kabisa, bibabaje gose. Naho ikambi y'impunzi y'Induta isanzwe ikikijwe n'ibiti nta mpunzi irekuriwe gukora ku giti naho coba cihenuye. Aho ni mu gihe atankwi bahabwa mu ikambi. Kugira bashobore guteka utwo baba baronse bategerezwa gukwira amashamba batoragura udukwi. Ikambi ya Nduta rero ikaba uyu munsi icumbikiwemwo abarundi baba ibihumbi 70. Eroje Kwizera urakenuye. Tukiraho nyene mu gisata c'impunzi mu gihugu ca Tanzania abarundi bahungiye mu ikambi ya Mutenderi babomorewe amazu yabo kugira ngo bimukire mu ikambi ya Nduta haraciye indwi irenga. Muri kino gihe ntiborohewe kuko batagira aho bakika umusaya. Bamenyesha ko bona imiryango yabo uko bukeye nuko bwije baje gusembera mu yindi mihana aho mu ikambi. Francine Mahoro.
izo mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Mutenderi bavuga ko bari mu kangaratete kubera batagira uburaro n'imiryango 80 igizwe n'abantu 300. Izo mpunzi zivuga ko kuva umugambi wo kubimurira mu ikambi ya Nduta uhagaritswe badafise aho bakika umusaya kuko inzu zabo zari zamaze kubomogwa. Ntibarasira kububakira ariko benshi bazirindara ku babanyi abandi nawe niye gukota nk'umuntu asanga afite umukanira baciye bakota uburyo nabwo urumva ngaho gukota bivana n'umuntu bakora nko mu gashiri k'akarakana dukeya. Abandi kugira baronke aho baba nuko haboneka impunzi itashe i Burundi. Ufite umuryango munini urumva ati yaranje hakaraba kundene aca avuga n'abantu bajya abantu babomora amazu bakacamushyira mu nzu y'umuntu ahungutse nibwo ubuzima babayemo. Abarundi bo mu ikambi ya Mutenderi basaba ababijejwe kubakira amazu yabo kuko kugira aho baba ari uburenganzira bwabo. Izo mpunzi zari kwimurirwa Induta igenekerezo rya 12 Myandagaro uyu mwaka. Umunsi wo kubimura niho babwirwa ko umugambi wahagaritswe ariko inzu zabo ziza zarabomowe ku itegeko ry'abarongoye inkambi. Francine Mahoro turagukengurukiye ni no kuri iyo nkuru duciye dusozera ko amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 20 Myandagaro mwaka wa 2021. Mwakoze mwebwe mwese mwadutije umwanya wanyu mukadukurikira. Marie Ange irakoze mwari muteramanye ndabike banure na Gahwane.